Yesu Kristo nashimwe. Namwe mwaje kuvugisha umwami abahezagire. Tugeze mu mwanya mwiza, umwanya mukuru wo kumva Imana yo mu ijuru ivugana natwe ikoresheje uwo yarobanuje amavuta, uwo yatumye. None rero wiyubare ntihagikigusamaza, kuko hano Satani akorera ugasanga atago kugira inzara, kuko ducakama imbere y'Imana twumva icyo Imana yateguriye. Turaye kaze umubwiriza wacu adushikirize ivyo yavuganye n'Imana. Kaze. Yesu nashimwe kandi kubashitse tumaze gutanga kaze nabo turabaye kaze cyane biyumve dusangira aya majambo y'Imana ajanye n'iyi minsi mikuru yaho twibuka gihe Yesu Kristo yaza mu isi. Dusome hariya igitabo cyo guharura bariho duhera, igitabo cyo guharura ibice 24 igitabo kigira 4 mu bitabo 5 vya Mose, 24 igice uriya murongo wa 17. Izi Bibiliya zari zihasanzwe, inimero y'urupapuro hepfo ni 188. Abadashoka bihuta kuhabona dusome. Ati ndamubona ariko si ubunyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Inyenyeri zokomoka muri Yakobo, icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli, ritobekeranya abamowabu mu mvura idahita, rimene umutwe abasheti bose. Twiyongere kwa Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 2 umurongo ugira 2. Dusome. Barabaza bati umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi burasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Tube turahagarariye mu byahishuriwe Yohana bice 22. Murongo wa 16. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ni jewe munago wo ku gishitsi ca Dawidi, ndumwuzukuruza wiwe, kandi ndi kinyenyeri gica ibibatsi co mu gaturuturu. Yesu nahabwa icubahiro. N'aya majambo dusomye nibaza ko atabindi umuntu yoronka avuga bitajanye no kwibuka iyi minsi mikuru, ukuza mu isi kwa Yesu ryabaye ishitswa ry'ubuhanuzi. Twe nawe twarabayeho n'ubu turiho, mugabo kandi ntivyahanuwe.
ntivyahanuwe naho haragize uwavyeretswe, hoba harabaye uwavyeretswe akabashikira abavyeyi bawe kavuga ati ubucu vyara umwana, akongera ntibakubwiye uko azokwitwa n'ico azobaje gukora. Izina waryiyumviriye bivuye muri wewe, ariko Yesu wewe suko vyagenze. Ivuka ryiwe canke kuza kwiwe kwari ubuhanuzi, vyarashikijwe rero ntibizoshitswa kuwa kane. Turiko turavuga nk'uko abavugishwa ba mbere bavuze, turavuga ko ari ubuhanuzi. Kubera iki? Dusomye iki gitabo cyo guharura cyanditswe na Mose. Muri iki gihe kiramaze igihe kirekire, ariko aya majambo turiko turavuga ko yarashikijwe. Ariko ntarinjira aha. Igikorwa ca Satani ni ugutandukanya umuntu n'Imana. Hariya muri Matayo mu gice ca mbere bariko baravuga Yesu, uriya mu marayika yavuze ngo ni Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe na nde? Imana iri kumwe natwe. Intumbero ya Yesu rero icamuzanye, yaje gusubiza hamwe umuntu n'Imana. Haleluya. Yaje gusubiza hamwe, kongera kunga imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana yari yaracitse canke yari yaratosekaye. Nico Yesu camuzanye. Mu gice ca gatatu c'itanguriro niho tubonera ubumwe bwari hagati y'umuntu n'Imana, imigenderanire yari hagati y'umuntu n'Imana. Imana irategura Adamu, iramubarira ngo hari ivyo wemerewe n'ivyo utemerewe. Nawewe uri kuraja mu ijuru, hari ivyo wemerewe n'ivyo utemerewe. Paulo avuga ngo vyose ndavyemerewe, ariko ibingirire kimazi si vyose. Nta na kimwe twokora ngo kitunanire mu vyitwa bibi, mu vyitwa ibibabaza Imana. Harabo tweko turaganira hirya y'ejo mu ijoro, ndavuga nti none umuntu w'umugabo nka jewe, mbega nyoye icupa rimwe ry'ibiyeri ubwo ugira ngo noboregwa? Ntaco ryongira, nawe ntaco ryokugira, abasanzwe barazinyoye. Amusteri imwe woyiravya kandi woca uhwera. Mugabo kubera ko hari ivyo nemerewe n'ivyo ntemerewe, ivyo ndabibujijwe, nico gituma ntabikora. Amen. Na wewe hari ivyo woshobora gukora, hari ivyo umubiri ugusaba, ariko ntubikora kuko utavyemerewe. Si uko utobishobora, ariko nuko utavyemerewe. Amen. Ni ibintu byinshi twovuga tugiye ngaho. Hariho umuntu usanga atana rasiyo y'ibihumbi 5 afise ku munsi, mugo gasanga yineze abagore babiri. Mbega nukuri ipantaro yaraheze, ikamambira atagira namba, akinega abagore babiri. Nonaha benshi bareka kubatunga ngo ntibo bashobora, naho boba bane bobagaburira bakabambika bakabaho neza. Mugabo kubera ko batavyemerewe atunze umwe. Ugira ngo ababigeme mbona imbere yanje babuza abo bacikiza, babuza abo kuyahurirako, ni babi mu buryo babuze n'uwo babaza. Oya sivyo, ni beza, muri beza cyane. Haleluya.
icyatumye mugumaho mukarorera ubugombe bw'Imana nuko hari ibyo mutemerewe. Amen. Haleluya. Bamwe baravuga ku mashure ngo muri bigugu. Oya, ni muri bigugu. Hari inzira mutemerewe gucamo. Imana iteguye Adamu, ibi byose uravyemerewe, ariko kandi burya twebwe Imana itubuza bito. Ibintu byinshi yarabiturekuriye, muga ibintu bito byo tugirira nabira bitubuza. Iramubuza ngo umunsi iki giti uzokijya kuzopfa nakabuza. Adamu arabitwara mu mutima. Mugabo rero murabona mu gice cya kabiri Imana irivuganya ngo si vyiza ko uyu muntu yibana wenyene, ingena murondere umufasha bikwiranye. Amaze koronka umukenyezi rero Satani acayinjirira ngaho. Sinshobora kwinjira kuri Adamu, sinomushobora. Arafise ibintu bavuganye n'Imana. Mugabo Eva ivyo afise nivyo yavuganye n'umugabo. Nanje ngire ngende ninjirire ngaho ndashobora kumushobora. Hari ivyo abakenyezi muvugana n'abagabo banyu, ariko birashoboka umugabo wundi akinjirira handi ivyo mwavuganye n'umugabo akabisambura akazana ibindi kandi ukavyakira. Ngwaho rero Satani amaze gushikira Eva akamubwira ati nangwa ngo ibintu byose hamwara bibujiwe ntimukorako. Ateka si byose yatubujije, hari cyo yatubwiye kiriya ngo umunsi twakiriye tuzopfa ntakabuza. Civyo na ndavyiyumvira jewe nabibonye hajya hari impamvu. Hari impamvu ntavyo gupfa biriho. Mwabonye nde yapfuye bapfa gute? Gupfa bimeze gute? Ivyo ni kinyoma. None umuntu ariko arakumutsa ati ikirere muvuga ngo buca mugenda muzocahe ngo aho hehe hehe. Eri gutasenzura buri ivyo uvuga yiko ngo aho bakitwengera ngo yemwe genda ndawe haraho uzunzuka no kuza kuvuga ngo tuzogenda muri mwemu nawe akabata uwo muntu ariko arakubaza ntawazi mwemu n'igiki. Biragoye. Ati nabibonye icyatumye babuza kujya kuri kiya giti yase kumugira ubwenge bwo kumenya nkawe. Nico cyatumye babuza. Beneda burya umuntu kugira ngo apfe haba inkorerezi, kugira ngo agwe harabi ikintu cyatumye agwa. Ntapfa kugwa umuntu, yapfa kugwa oya arashobora kugira ikintu bihuye c'ingorerezi kikamugirira nabi. Bibiliya imbarira ngo mu gice cya 3 muzobisome ngo amaze kuyaga niyo nzoka imaze kumuhindura ivyiyumviro ngo acasanga ico giti nico kwipfuzwa kirabereye kuribwa, aca yamura kuvyo camye arabirya. Ibintu bitatu nico kwipfuzwa niho cahora bahorana nicyari gishasha yononywe n'amajambo abariwe niyo nzoka. Nico kwipfuzwa asanga kirabereye kuribwa, ivyo amaze imisi byose barya asanga nta kimazi bifise. Mugabo ico babujijwe nico kibereye kuribwa. Kubera iki? Araganiriye n'umurinduye amubwiye ngo ntaco sikira uzogaruka. Abandi ntibagiye none ntibabakiriye bakuhenda saziraho bani babafise ko batahevye ibintu mwene ivyo. Umuntu gacumenga arugurutse aho pfe kugenda uko nta nakantu ugenda utwaye kagaheko bazokurimura sama. Erega nuko abantu bagwa mu vyaha. Yego umuntu akibagira Imana ingene yamuzigamiye umwana kuva kimuvyara, ingene no kumutera amazi ata bintu vyindi vy'imiti yasizemwo atamutara muhangu ari gate. Umwana akagera mu bigera gakura akaba umusore canke umwigeme canke akaba umukenyezi agiye kuba ku rugo. Mugabo gatoyi ngo
ngo gasamara aragenda. Norya yabaye kubera wewe, yabaye kubera Imana, kandi yamuzigamye aracari yayindi. Haleluya. Uyu mugabo rero, uyu mudamu Eva amaze kuvyamura kakiryako, erega we ntaco yabaye, yarari erega bwawe n'Imana irabesha, yavuze ngo ncamfa none ko ndiho. Bimwe nabarigwa n'urya mugabo avuye ngaha niko kuri, kuko yagiye guha umugabo yabanje kurya, kandi none Imana yamuhora iki? Bari bavuganye iki? Nta masezerano bari bafitaniye n'Imana. Ariko nkuko mwasomye ngo acahako n'umugabo wiwe nawe ararya atabajije umudamu ivyari byo, ararya. Ngo bahejeje kurya baca basanga bambaye iki? Basanga bari gusa. Cyo muravuze ngo nakayambaye ubusa, sindavyemera. Ubusa babwambara gute? Ubusa wo bwambara ataburiho. Ego ubusa nta kintu kiba kiriho. Basanga bari gusa, kandi ntibari bwabona umuntu ari gusa ngo babone bati mbega umuntu ameze gusa. Ari gusa ameze gute? Siho nari indi ntivyiyumviro, naho mwona shaje ico gihe sinari bwabeho. Baza barabana ati mbega umeze utyo, ati sigaho ahubwo wewe. Kandi barabana mugabo barabaye gusa. Icyambere yo kimaze kwinjira muri uwo muryango, haratakaye ikintu cyangombwa cyitwa amahoro. Yewe naho kwambara ugashaza, naho warya bimeze gute, naho n'akazi kameze gute, naho wodandaza ukawumutunza agera he, amahoro abuze. Ni bwa busa mwavuga. Umuntu aba yambaye ubusa, umuntu aba agenda gusa, amahoro arabura. Ngo abura rero, Imana yari umugenzi, Imana bagwana munda, Imana yabagendera, Imana bahakaze. Yoyo ntiyabivamwo, ariko isanga bobo babivuyemo. Kiza kubarondera. Erega Imana urukundi dukunda ntigera ibivamwo. Twebwe turabivamwo, kandi tubivuyemo duca twigigwayo, duca duhunga ijwi ryaduhamagara ubwa mbere nk'umugenzi, nk'umukunzi, ricari bumwansi. Imana ntiyirukanye Adamu na Eva, nibo ubwabo biyirukanye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umunyabyaha ahunga atakimwirukanye. Yirukanwa n'ibiri muri we. Nubona umuntu mwere atamwahora mubonana, mwahora muhura, mukaramukanya, ikindi gihe uko naraguhunga, hajya haba harimo ingorane. Imana rero basanze bari gusa, ngo baca barageragera bati none ko Imana ihaviza bigende gute? Imana niyo turaba ubwambure. Oya, Imana iratuzi twambaye bigende gute? Sinzi ko ari umugabo ati ndabitoye, hariho ibibabi by'imisukoni, twambare turabe. Ngo baridandikanya ko basanga ntibikunda. Sinzi icyo mu byo kugereranya, birashoboka ko umuntu umwe uwo ari wese ashobora kucumva. Iyo umuntu yinyegeza, icyo ndakireke ngira ngo canka nyegeza utwiyiwe. Reka mvuge biriya bihe bitari byiza, hari igihe bigira, sinzi ko ico gihe ngo bari bononye ibintu abasumari kunahangwa, ariko je nari mu Kanyosha mu Kibenga. Nk'umuntu rero nari mfise ibikorwa bari banjeje bijanye n'uburyo, kwegeranya uburyo, barazana ibikorwa tukabitwara kuri banki kwa mbere. Hanyuma rero iyo byabaye byinshi nkagira ubwoba kuko nahararandi jenyene, ni none ho hazira umubandi bigenda gute? Nkava mu nzu y'ububwiriza nkagenda nkamanuka mu nzu iriya ifatanye n'urusengero, mu mabiro ngaraba ahantu mu dusandugu, ngafata ntingira nubikwa aha baza kuza bagira tahamwa imperezwa barazitanze, mugabo zaravuyeho. Mu nyuma ntiya hari umuntu yambonye, ngaca nsubiraho nkabikurayo, narara ndagenda bugaca nabuze aho nobika.
niyo uri kurinyegeza ahantu wabunze ugize uku ubona umengo baraza kukubona nawe ukwigwa. N'uyu rero ariko n'abakuru uyu muryango wa Adamu bati naho twashize kutu tuntu wapi ubwambure burahari ntitwakwiye uko twahora, kuko umuntu yambitswe n'Imana ya mahoro hanyuma Satani akayamwambura ntashobora kongera kuyiyambika, ntibikunda keretse asubiye aho yatakarije wenyene. Bati nta yindi ngingo twofata, tugende tuhave, kuko havaza tumubise. Kubaca baragenda, iyo nama barayuzutsa. Kandi rya jambo dusoma mu gice cya 2 ku murongo wa 18 ngo hingida murondo mufasha bikwiranye hari imbere gato, sinaraje ko ari kuri 21. Adamu yarakunda Eva, ntigeze amubwira ati wa mugo urabona yo wankoreye. Uyu munsi nitwavugaga yewe aya magogwa niyo wayandeye, ukugwenda gusa ndiko ndiruka nta kazimana niyo wabindeye. Adamu arahora bariruka, iyo mana rero ngucibaje inyuma irahamagara, Adamu uri hehe? Ati numvise ijwi ryawe ndi mwitongo ndatinya, kuko ndi gusa. Imana yari zuwirondera, Eva siwe yarondera. Eva ni igufa ryo mu magufa ya Adamu, nakara ko mu mara ya Adamu. Adamu afashwe na Eva aba yafashwe. Hanyuma rero nindakubwiye kuri gusa aho ntibareca gitina kubujira tego umugore niwe abinzani njandabye ati wa mugowoho ati ni inzoka. Iyo umuntu yisigura yibaza ko atsinda, mugabo bose bisiguye nta numwe yatsinze. Inzoka ni itisiguye, yaba Adamu yisiguye ngo numugore agatego yaguhenze birakunda, ariko aho utamenye nta nakuba ari buryo uva mu ivu aho uri umukungugu naho uri mwiza. Hari umuntu agenda ukabona izo saranega ukitegereza utubuga yibutse yapfa hajya, mbega hajya yibutse iyo yajazananye niyo buca asubira, ukagerageza uteka meruku ubura amaze kabiri ngoya ngurumva. Asha sawa kwinzoka kubwiye kuyu Adamu kumugore yaguhenze ukemera, uzi ibyo twe twaravuganye, uva mu ivu aho uzosubirayo hari umukungugu kandi uzokora mbere kare warima bikagenda neza, ariko ubu uzorima hazi bitovu, hazi mikere, hazi ugwire, hazi misovu ivyo utateye, haze iki ugwamfu bizomera, amahwa akuzibure, kwirigura biricuya nivyo bizoguha ivyo uzofungura. Ati wa mugore nawe uvuze ngo ni inzoka tego, nkubwire nawe uyu mugabo uzomara inyota kandi azokuganza mu kuvyara abana uzobabara, naho Adamu uri gufa ryo mu gofa yiba nshata azogufasha. Umukozi w'Imana umwe yavuga ngo bavuze ngo abantu ngo bifataho bagwaye ngo musengere ngo umuntu wese asengere wiwe. Nyamugabo gacaba ngo nanje ngo madamu yari afise imbanye ngo aca nifata kunda. Ewe uzifata kunda mugo harano utagera kugise ntugerayo. Umukunde umwambike uze kumuraba mubwire ngo ngo sheri ntangorane Imana shansa umutwe sawa, mugabo kugise ni wenyene, kuko niko Imana yavuze. Uzobabara umuzana neza iba Sezariyene uzobabara, ko azovuga ko uzobabara. Buryo umuvyeyi bagizwe ubabare n'umwana, umwana yavyaye abonye ivyo umwana yavuyemo, igisa nikiryosha aryosha umwana. Ati nawe wanzoka ko wakoze ivyo kugenda ukwega inda hasi ndabireke. Ubuhanuzi rero uruvyaro rw'uyu mugore nawe hazokwaminya nkane, kandi uruvyaro rwiwe n'urwawe ntibazokwerekanwa.
uruvyaro rwawe ruzomukubita rumukomeretse ku gitsinsiri, ariko uruvyaro rw'uyu mugore nawe, ntiyavuze uruvyaro rw'umugabo, oya, uruvyaro rw'uyu mugore nago ruzokumena umutwe. Ivyo rero bubuhanuzi bugiye buvaye ngaho, ariko hagati y'umuntu n'Imana habaye umwanya munini hagati. Naho Imana muri ico gihe yakiriye igikoko ikakibaga nk'ubuhanuzi bwo hari undi azobagwa amaraso agaseseka muri kazoza, tutazambikwa insato ariko tuzokwambika ubuntu bwiwe, hari mu buryo bw'ubuhanuzi hagati y'umuntu n'Imana hacaguma akarere kanini. Nico gituma mubona mu bisi itari nyinshi umwana wabo yahavuye Abeli ari waba intangamarara yo kuja ikuzimu, yishwe na mukuru we Kayini. Kuko rero ubuhanuzi bwavuga ngo uruvyaro rw'uyu mugore, urwo ruvyaro rwavugwa Yesaya 14 avuga ngo kuko inkumi zosama inda. Ndaho vyari vyarabonetse, ivyo ndabireke noba nciye kure. Uyu mwene data twasomye aho ndabangukije, ntaco Satani atakoze ngo urwo ruvyaro ntiruboneke, kandi yaguma gwicura kuva kuri ba Mose bose ajya bahiga, kiya gihe cyose yahiga abana b'Abaheburayo ngo bicwe, yareka avuga ati wa muntu Imana yavuga bucaza azontera ingorane. Kuko ivy'Imana harya Satani nitwovuga ngo arazi ubwenge, Bibiri ivuga ngo afise ubugunge kuruta ibintu byose byo mu isi. Harya Satani arazi ko ivy'Imana yavuze atanakeme kitazoshika. Ivyo arabizi kandi ntaca adakora ngo arabe ngene yo bigenze kugira ngo jewe nawe dufitane amasezerano n'Imana ntiyagira ico bivamwo, jewe ngira ingorane canke wewe. Naha rero yavuga ati Baramu ahamagawe kuvuma Abisirayeli, Imana iramuvangiramwo ikintu kitari camujanye. Ntiyari yagiye kuraba ibi tubonye ngo yaragaze igihe ahumiriza ngo bikunde ko yovuma Abisirayeli, reka sindabarabe ko ndabaravye nkendabahezagira ngo acarahumiriza. Ariko Imana ikiramwereka rero uyu wo mu ruvyaro rwa Yakobo. Tuduze tuca tuduga mu ruvyaro rwa Yuda, tukaduga tuhagera kwa Isayi, tukaduga tuhagera kwa Dawidi, naho turonkera uruvyaro rw'uyu yitwa Yesu. Baramu aravuga ati ndamubona ariko ntari hafi, ndamwitegereza ariko si ubu nyene. Amen. Umva amaso y'abantu b'Imana. Amen. Ndakwipfurije kugira amaso mwenayo atagarukiriza hafi nk'izuru, arengana umusozi, arengana hirya amaso atabona. Abantu b'Imana barahabona. Baramu aravuga ngo ndamubona ariko ntari hafi, ndamwitegereza ariko si ubu nyene. Ariko hari ico mbona, ndabona icumu ryo kuganza ry'ubugabe, ndaribona muri uyu muryango wa Yakobo, ndabona inyenyeri. Igikorwa c'inyenyeri hajya no kubonesha, iyo atakwezi kuhari canke atari ku murango, ukwezi kuhavuye atabicu bihari, mwijoro harabona. Igikorwa c'inyenyeri n'ukwaka n'ukubonesha. Nico gituma twasomye ingene ubwo hanuzi bwashikijwe kuri babanyabwenge b'ivyanditswe twasomye muri Matayo. Bavuga batereka twabonye inyenyeri kandi turangira aho umwami yavukiye. Ni hehe ngo tuje kumushengerera? Tube turabigarukiza ngaho, be biracariho. Hariya mu byahishwe twasomye tubona ngo ni jewe Yesu ntumye Yohana gushingira naye amashengero. Ni jewe munago wo kugishitsi ca Dawidi agarutse hariya. Ni jewe kinyenyeri co mu gaturuturu. Yesu nashimwe. Yesu rero yaje gushitsa ubuhanuzi ivyari vyarahanuwe. Imana yari yarabivuze kandi yivuze ikintu iragishitsa. Mu bintu Yesu twavuze
yaje kongera gusubizaho imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana, kunga ubumwe bwari bwaratakaye. Nico gituma hariya mu isezerano rya kera nyene 9:6 muri Yesaya hari amajambo meza bayaturirimbiye, kandi nivyo bijanye. Hari umutama wa kera umuhisi Pasiteri Macumbi yavuga ati burya ikintu cyose mu mwanya wacu. Ati hari aho umuntu avuga ngo hari ibintu Imana yampaye, bariko baravuga ivya Noel agacavuga ivya Pasika ngo ni ivy'Imana yamuhaye. Ivyo nivyo hoya vyamugoye, canke ni ivy'urupfu rwa Yesu agacavuga kuvuka kwa Yesu. Wumva ivyo bintu bijanye? Mbega gusohora umwana n'ikigandaro ivyo bintu birajanye? Wavuga ijambo rimwe ajye kirundi kiragoye. Hari n'ugira umunsi mukuru mwiza, umuntu ico yamuterera akakiburira izina, akavuga ngo umugabo ngo narizanye ikimazi. Ikimazi naho babuze umuntu, muranyumva? Ikimazi naho bamuze umuntu. Ikindi kimazi nivyo mu rusengero. Umuntu hari ibintu muha, ari vy'umunsi mukuru, ari vy'urundi rubanza, ndaguterereye. Ariko yabuze umuntu ni kimazi. Aha rero kuri Yesaya twariko navuga 9 niho twariko turavuga umuntu ugira 6 mu vyamuzanye Yesu yaje kunga. Ntimuri takaze niryo rikuru cyane, gusubizaho imigenderanire yari yatakaye. 9:6 ku mwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, Data twese ahoraho, umukama w'amahoro. Umurongo w'indwi, ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka uhereye none ugashitsa ibihe vyose. Umwete w'Uhoraho Nyiringabo uzoshitsa ivyo. Umwete. Imana yacu sikinebwe, Imana yacu ntideha. Oya, Bibiliya imbara ngo ivyikorera batayubaha ntibite kugwangara ngo ibasubiriza mu nkoko bidatevye. Imana yacu Bibiliya ngo umwete w'Uhoraho uzoshitsa ivyo. Ibihe ibi vyahanuwe ngaha haruguru. Yesaya namugereranije muri jewe na Paulo. Harigihe Paulo yavuga ngo ntituzosinzira twese, none aracariho. Yesaya navuga ati duhawe umwana w'umuhungu, none yagiye amubonye. None mbega yarabeshe? Bavuze ngo duhawe ari mu bandi, naho nogenda abandi barasigara, naho ugenda abandi basigara, tugenda turagenda basigara, ariko ijambo ntirivaho. Duhawe. Kandi ikindi gihe yaraje. Haleluya. Yaraje igihe kigeze, duhawe umwana w'umuhungu, aramudondagura uko azoba ameze. Ariko jenga ijambo ndandera mu niri rivuga ngo umukama w'amahoro. Yatuzaniye amahoro. Abarundi bavuze ngo mu mahoro, umuhoro ugira gute? Uramwa mugwimo naho. Ega ni wa muhoro. Amahoro arakenewe, kuko muri aya mahoro Bibiliya ivuga imbarira ngo umugunza w'intambwe uzobana n'umwana w'intama. Ivyo bisigura amahoro. Mu mahoro abantu bararyama mwibarabara, imodoka ari gacira uruhande gasoboka, uwo muntu akiryamira ejo bugaca akagenda. Yesu yatuzaniye iki? Amahoro. N'umukama w'amahoro, ahandi n'umwami w'amahoro. Yaje atuzaniye amahoro. Haleluya. Ndakwifurije amahoro arengeye amahera. Hari ibintu abantu bitiranya. Mbega hajya mwibaza ngo amahoro n'amahera biregeranye.
yo barigeze kuvuga hari kera nari ncihana kweri ndibuka ko umuntu abitubwiye hari kera bavuze ngo yari umuntu nimba yashona ibirato none ibyo mbona ntimwabyumvise ngo yashona ibirato akaba afise amahoro aguma aririmba ariko aratungira rurya runyuzi ku rushinge rwiwe atobura ibirato akwega kujya babigenza akumva amahoro aririmba ishimwe ngo haza umuntu aramwitegira ati yemwe uyu muntu aririmba mwene uku bamuzaniye amahera 2 canke 5 yo gushona ikirato uwo muha amahera y'imega yo kuzura mwemu yera hama ngo cyarafata igunira ahenura imbere y'ibate aho wahereye muri ibyo birato uze waba umuntu nk'abandi atego byagunira ngo araryakira bega byamubiri kumeneko ndavuga none ndarishirahe iri gunira ndarishirahe ngo akikorera kagenda tibararinyaka ngo arazunguruka bumukerako ngo ngiye kurondera nyene amahera ndamusubitse kuko nagira ngo ronka amahoro none ya mahoro araheze ngo acaragira ati iri gunira ryawe nzandirimbo zanje zaheze ubundi ndiko navuga amahoro yo mu mutima ubundi ngo ariko aragenda n'ibirenge gusa ibirenge bitagira ibirato ngo aragenda ariko aragenda yiririmbira mwene uko ubundi nabatumviriza ivyo bintu uvuga vya Yesu ndakubujije niwe yagutumye ugenda gusa ndaguha impuzu ndaguha ibirato atego mpa ngo ashiramwo mwemakaza ngo avuga ati ndagushima Yesu bikanka tiyambujije subira bakira natambwema ati vuga ngo bikanka warateba yatevye ngo acaga ati akira ibirato vyawe ndakwisavye ntakaza mwemu wanje kubera ngomba kugumya Yesu ndakaza ibirato uraza abantu batakaza Yesu kubera telefone uraza abantu batakaza amahoro yo mu mutima kubera amanota ku mashuri uraza abantu batakaza amahoro yo mu mutima kubera abagabo atarabi wabo cyangwa abagore atarabi wabo amahoro ni ikintu kizimvye Yesu n'umukama w'amahoro yatuzaniye amahoro mu mahoro nta mwasabaho mu mahoro ibikorwa byose bigenda neza mu mahoro mu muryango n'indirimbo mu mahoro amahoro ni ikintu gikomeye ababisomye Yohana mwarabonye ko Yesu yavuze ngo naho ngiye nta mahera no basigarana nta mpangu ndabasigaranye ariko ndabasigaranye amahoro narya amahoro yabashoboje kubambwa ntibategikogwa narya amahoro yabashoboje kubagwa kujya babaga inka canke ihene mugabo ntibategikogwa narya amahoro yabashoboje guhangana n'ivyo bahuye bagahagarara neza hepfo 11 aho hafi jiburyo zingurure rimwe umurongo wa mbere ku gishitsi ca Dawidi hazobaduka gashami kandi umunago wanaze mu mizi yiwe uzokwama kabiri mpwemu warazoba kuriwe impwemu y'ubwenge ni gutahura impwemu yo kuja inama ni ubushobozi impwemu y'ukumenya uhoraho ni ukumwubaha ikizomuhimbara n'ukuba uhoraho ntazocira urubanza kubipfa kubonekera amaso yiwe kandi ntazorushinga ku byapfa kumvisha amatwi uyu ni Yesu n'ubuhanuzi bwariko buramuvuga ko umutwe w'ijambo ngo ni vya Mesiya n'ubwami bw'amahoro bwami bwiwe bw'amahoro mu vyaje bimuranga yaratandukanye n'abandi kumwe bivuga hariya mu butumwa bwanditswe na Luka ntidusoma yo mu gice gira 4 hano bago mwemu uhoraho azoba kuriwe wa Musa yavuze ngo mwemu uhoraho ari kuri jewe mwemu uhoraho azoba kuriwe impwemu y'ubwenge ni ugutahura muri Yesu harabonetse mu ivyo byose byaragaragara gutahura umuntu wari we ubwenge bwo kororanya ibintu atavyo yononye ubwenge bwo kuvura umuntu atamukomerekeje yarabufise Yesu naravuze ko ubwo bwenge ndabwumva yarabufise mwarasomye mu gice ca mbere cy'ubutumwa bwanditswe na Yohana ku higaniro cabaye hagati ya Yesu na Natanayeli ubwenge Yesu yakoresheje narabukunze cyane
kubera ari imana yarazi ubwenge bwose. Hari ibyo twe tutihanganira ko twavyumvise, ariko Yesu arashobora kuraba ibintu naho yoba yabibonye wamuvuze nabi ntaca kwagiriza mu bantu. Filipo yabwiye Nataniyeli ati mbwa vyandikwa n'abavugishwa n'Imana bakabivuga, bakavuga uwo Mesiya Yesu twamubonye, Yesu w'i Nazareti, ngo nje kumukwereka twamubonye. Fili uvuze ngo avuye ati Nazareti. I Nazareti Fili hova icizi Nazareti, uvuga ko avuye ahandi. I Nazareti eka abantu bamye bagayana, sivyo niba kugaya utisije bahereye ko ucurengana ugende. Uravyumva? Ubwo hari umuntu akakugaya, hari umuntu akugaya, hajya abantu bagayana kwinshi. Hari umuntu akugakuravye agasuzugura kamwe ukamenga aravye hejuru, hakaba n'urakuraba hasi ngo noneho hose wibaza ku ucubika inone. Ega ntaho uvyimba ngo bakuravye nabi, ntaho uzoja kwivuza ngo wakomeretse ngo bakugaye. Ngaya nta ngorane, ariko si jewe bahereyeko kandi ntibahejeje ndagiye. Yabari baguhereje ko yari mitende canke yabari yagutanguriyeko, eka bahereye kera. I Nazareti hova iciza Gafiri wihenze ati ntaco nguje kuraba, atego hogeme ndamara umwanya ngo baca barajana. Yesu arakunda narazi guhamagara inama. Ate Isirayeli atagiramwo buguge, ntabwo yagira hajya umuntu atamwemera. Ati ngo uyu Mwisirayeli atagiramwo bugiunge. Nataniyeli harati wamenye ryari ko ntagiramwo bugunge? Kandi aho urumva yaranezerewe, aramye amvuze neza. Hari abantu n'abameze n'abagomba kumuvuga neza babaho. Ati none wamenye ryari wewe? Yesu ati nakumenye, ati namwe ari muzi ya cagiti hajya nakubona. Agasanga yambona rero nivyo nahavuge yavyumvise. Ingene yatunganije ntitubibona, ariko mu nyuma yahavuye abintumwa imwe mu 12 za Yesu. Haleluya. Ngo hano bavuze ngo impemu y'ubwenge no gutahura ivyo vyari muri we, kumenya abantu. Yesu nta muntu vyari bikene ngo abaze ngo mbega mumbonera nakameze gute. None hajewe ati ndagukurikira aho uja hose. Ibindi bavuga sinkamvuga ngo ingo, ibindi mvuga nibiki. Mugabo Yesu uvuze ngo urankurikira aho nja hose, atego sawa. Imbwebwe ziri n'imyobo, ibiguruka bifise vyari. Mwana munagira handi kumusaye, mvuze ngo ndamukurikira. None ambye ngo imbwebwe ziri n'imyobo, wumva iyo bintu bijanye. Yaramenya tuyo umuntu abango arankurikira ni mukanwa. Oyabwiye ati kuvuze ngo urankurikira genda ushore ibyo ufise byose uhaboro ucuza unkurikire. Ngo yaciye agenda ababaye. Mugabo urashobora kumuntu ngo nagenda aje, ingo bizokwinanirira. Impemu y'ubwenge ni ugutahura, impemu yo kuja inama ni ubushobozi. Impemu iyo kuja inama ni ubushobozi. Hamwe yabaza abigishwa ati none aba bantu himwe barekora bakaja kuronda bamubwiye ngo tuba ngo rekura aba bantu baje gusuma ivyo barya 5,000 twobaga ivyo dukuye. Ati bari mwebwe mu bagaburira, hagene bariko baraja inama. None bari mwebwe mu bagaburira ntavyo dufise, naho vyo genda uku vyo bakwira ibintu vy'amadenari y'amajana 2 ateka. Niho mu nyuma haboneka wa muntu yarafise udutsima 5 dufite 2, Yesu akabagaburira. Niko navuga impemu yo kuja inama. Yesu yaraje inama n'intumwa, yaraje inama n'abantu. Ntiyafata ingingo ikibiriraho, oya, yaraje inama nabo. Iyo mpemu yaragendana, iyo ubushobozi, iyo kumenya uhoraho, niyo kumwubaha. Ndiko ndavuga iyo kumwubaha. Yesu yari Imana
mugo muzosome murabe iyo agomba gukora igikorwa yaraca bugufa akasenga akubaha Imana data wa twese. Ndabona kumva kwa Lazaro avuga ngo nsanzwe nzi kunyumvira ubudasiba ariko ndabivugishijwe n'aba bantu. Yesu yarareka kurya kubera iki? Kubaha Imana agasenga Yesu. Aho wampa ubushobozi nk'ubwari muri Yesu nosubira gusenga ndondera iki? Mugabo wewe yarasenga kandi ari Imana. Parabwiye abi Filipi 2:5 ngo naho yari Imana yasanze kuringanira n'Imana atari ikintu cyo kumirako ngo ariko yicisha bugufi. Yesu nashimwe. Amanyama turagira amanyama twebwe. Mugabo siyo nzira data buje yatweretse. Oya, data buje yatweretse inzira yo guca bugufi. Yumusura handura umuntu mugahangana. Ntimuze muhangane. Umubwiye uti byogenda ukatoya reka ntusekane n'imisozi. Ega ntawe umenye ikintu cazanye umuntu. Muriko muranyumva? Yo, aha. Umuntu umwe yatubariye ngo mu rusengero abantu barashobora kuza mu buryo budasa. Bamwe bakaza bahamagawe, abandi bihamagaye, abandi bahamagawe n'ibisigo ngo baze konona. Kandi ibyo birashoboka kinjira mu gikorwa aje konona. Kandi biragoye kumumenya wewe kuko ako kageresho n'Imana yaguhaye. Ni Imana izi ivyari vyo. Ninde yazi ko umuntu wa 12 ko Yuda arimwo? Ninde yarabizi? Yesu wenyene. Kandi ari Imana kandi yamurekeyemo. Mugo namye nishuruza je nibaza ni none iyo atabamwo yari kudandazwa nande? Harimo umukomisiyoneri. Muntu umwe za Yesu harimo umukomisiyoneri yaje kuzodandaza uwo Yesu nyene. Kandi baragendana aramwizigira aramuha amahera aragenda nigunira kandi ababona iryo gunira ryikoreye bavuga bati nimba hari abantu bemegwa muntu umwe za Yesu uwa mbere ni Yuda. Yaramwizigiye baravuga nibyo bafatirako bati muri izi ntumwa uko ari 12 atari Yuda avi Yudaya bava hamwe na Yesu. Bimwe bangona kamwana wa mama nakabi wabo abi wacu barashobora kugushikanayo kandi arabi wanyu. None yamushikanye yari umuyuda wiwabo bapfi Yudaya bose na Yesu. Abandi barabanyagarira yabi Kaperinaumu yabiyo hari kuonye nuwo uwo hafi mwana wa mama. Undi muntu garabaye mu mpemu hajya mu mpemu ni heza. Iyo umuntu ari mu mpemu n'ivyo avuga nabibura kwasa ngavuze nibidakenewe. Senga ati ndagushima Yesu warakoze warangira ibintu biri yageze kuri ati ndagushima mwana wa mama. Yari umvira ikintu cyo munezera asanga umuntu bakonde nk'ini mwene nyina ariko Yesu si mwana wa mama. Yesu ngo ntamara amaza no kutwita bene se. Turi bene se ni turi bene nyina. Amen. Bene nyina nabo kwa Maria twe ntiturabo kwa Maria. Twe turavukana kuri papa Imana data wa twese. Nariko ndavuga ivyamuranze ikizomuhimbara nukuba uhoraho yaramwubaha. Data mu maboko yawe n'ushize ubugingo bwawe yaramwubaha. Yaramwubaha. Hari n'igihe habaza abayuda mu butumwa bwanditswe na Yohana ati none mwese ni munyagiriza icyaha je no banarakoze ufise ibyaha nyagiriza hagarare ngaho barabudisho bavuga ngabo twebwe ntivyo kunda ko twova ngo umuntu ngo nahagarare ngaha tuvyamamwo tubiryamamwo tuvyirigwamwo tuvyivayangamo kenshi. Ibi ni vyamuranze mu minsi yabaye ino mwisi. Twigiwe imbere turacari muri bwa buhanuzi 49 muri iki gitabo nyene
Yesaya yarahishuriwe ibintu bikomeye, kuko n'ivy'urupfu rwera bihishuriwe sivyo ngo tugomba kuvuga, ko turavuga ivyo kuza kwiwe. 49 umurongo ugira 6 mutwe w'indangajambo ngo umushumba wohoraho niwe muco w'amahanga. 6 aravuga ati kuba umushumba wanje ugashira hejuru imiryango ya Yakobo ukagarukana abarokotse b'Abisirayeli, ivyo ntibihagije, ariko kandi ndagushizeho ngo umuco wakira amahanga kugira ngo nabo ku mpera y'isi ubashikiriza agakiza kanje. Amen. Kubera Yesu twarashikiriwe. Yesu ataraza twari kure. Abitwa ko bari hafi bari Abayuda, bo bagendana ivyagezwe vy'Uhoraho 10 vyugaraniye muri 2. Mugabo twebwe nta vyagezwe twagira. Bibiri ivuga ngo twari tubayeho nk'ibikoko tutagira Imana rurema. Imana iravuga ngo kuba umushumba wanje kugarukana Abisirayeli bari barirukanywe, ivyo ntibihagije. Kugarukana umuryango wa Yakobo abantu bamvuyeko, ivyo ntibihagije, ariko kandi ngushizeho kugira ngo naba ku mpera y'isi ubashikiriza agakiza kanje. Yesu nashimwe. Abo ku mpera y'isi, ku mpera, twarabo ku mpera y'isi, nta masezerano y'Imana twari dufise. Mugabo Yesu kaje gushitsa ubuhanuzi, akaza guhuza umuntu n'Imana. Tuvuze umuntu tuba twarengeye Isirayeli, kuko bavuze umuntu n'uwo ari we wese. Imana yamutumye guhamagara abantu n'abari kure ngo ibashikirize agakiza. Umwete wora uzoshitsa ivyo nivyo tuvuganye n'ivyamuranze. 11 ku murongo wa mbere twahasomeka kuri 3, nivyo yaraje gukora nibidoheje gusoma. Guhuza umuntu n'Imana, gusura kugarukana umuntu ngo agire imigenderanire n'Imana. Amahoro yahungabanye, amahoro yononekaye yongere kugaruka. Mu buhanuzi Mika hari ibyo yavuze kuri Kristo. Mbega Kristo nuwa ryari? Yohana avuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, ariko Mika nawe aravuga ukundi, kwerekana ko Yesu atari uwejo bundi. Oya, Yesu ntabaye haziriye mwisi, nuwa kera cane. Mika 5:2 abahabonye dusome. Umuntu arazingu impapuro zitari nkeyi harigiweyo gatoyi. 1003 mu isezerano rya kera. 5 umuntu ugira 2. Ariko wowe Betelehemu Efurata naho uri nkewa mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wewe hazomvira muzobasega mu Bisirayeli. Amamo yiwe yaherekera hose ibihe n'ibindi. Nuwa kera azobasegaba naho uri mutoyi mu baganwa ba Yuda. Muri wewe niho nzokura umuntu azombera segaba w'abantu banje b'Abisirayeli. Amamo yiwe yabayeho kuva kera uherekera hose ibihe n'ibindi. Ikizoba kimuzanye azoza ari umwungere. 4 azohagarara aragira umukuku wiwe mu nkomezi z'Uhoraho no mu cubahiro c'izina ry'Uhoraho Imana yiwe, kandi bazokwiberaho umugaramango, kandi ico gihe ubukuru bwiwe buzoshika ku mpera z'isi. Umviriza, azoba aje ari umwungere, niko Yohana yavuze, yanditse ariko bivuzwe na Yesu. Jewe ndi umwungere mwiza, nigura intama zanje.
ndi umwungere mwiza, ni Yesu umwungere mwiza. Umwungere ngo yari umucangero, ikimuranga niyo haje ibingira. Ibingira ritaraza abungere barasa, ibingira ritaraza intambwe itaratera abungere barasa, amageragezwa ataraza abakirisu barasa. Ikibatandukanye n'amageragezwa, ikibatandukanye n'ibihe. Ibihe birashobora kuba bibi, abantu ugasanga bahindutse, mbega urya niwe ibihe byamuhinduye. Ikiranga umwungere mwiza niyo haje ibingira, niyo haje intambwe. Yesu avuga ngo iyo ibingira rije gusahura umwagazi w'intama, iyo umwungere intama ari iziwe, ahangana n'ibingira, ahangana n'intambwe. Kumwe Yesu yahagarara avuga ngo sanga murondera Yesu umunyanazareti, ni jewe, reka intama ntagire ico ziba, ni jewe, nimwitiranye naho dushusha uwo murondera ni jewe. Ngo ivyo yavuze kugira ngo ijambo Imana yaravuze ribeho, ngo mubo wampaye nta numwe nazimije kiretse wawundi wo gupfa rubi. Ibigaragaza ko intama zifiswe na nyenezo, umwungere nyenezo nibingira. Ariko avuga ngo yari umucangero, ikizokurangira umucangero ngo niyo haje ibingira, atatu ntama agatumuka ukagahunga akiza amagara, kuko intama sigwiwe. Amen. Kwishengera avuga ngo iki? Iri shengero nduru ryubaka ku rutare, amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Ndagisubiyemo, abantu benshi bazoshwiragira, bazosohoka, bazoyerera, ariko ishengero naco rizoba. Amen. Erega ishengero suko tubona mwene uko, oya, ishengero riri ngaha nyene, ariko si bose. Simwomona mubiririmba none ngo bose sabaki, harimo abagira gute? None abaherekeza ni bande? Abaherekeza gorora ndabe tubashire mu bo tujana, nta numwe, ariko kandi baraha nyene. Yesu adutabare. Mwumviriza, azohagarara aragira umukuko we mu nkomezi z'Uhoraho no mu cubahiro c'izina ry'Uhoraho Imana yiwe, kandi bazokwibera umugararamango, kuko ico gihe ubukuru bwiwe buzoshika ku mpera z'isi. Pabwira Abanyefeso ngo indimi zose, amavi yose apfukame mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro n'ishimwe. Nta wundi kwisariho, nta wundi. Hariho mwagaze barina nata musoma mu bitabo bayiterere bahijya yejo, barinda nata ngo bagere ngo abantu bose babunamire, ariko mu nsozero baca bariyahura. Mveje aho rero ngo atinye iki? Ngo atinye gucibwa urubanza ngo mukubita intayi mu gahanga. Yego ino ntibaruciye, noneho ntibazoruca. Ino barucira umuntu yapfuye ngo aratsinzwe, ariko imanza tubirindiriye imbere umuntu bazorumucira ari hari, ahagaze gutya ari muzima. Yo, Yesu nadutabare. Amavi yose mu cubahiro ciwe, isi yose kumbera y'isi arashikayo. Aba bantu twumva bavugangwa banini banini, ibyo bigu bikomakomeye, harina na tukaza ngo bamurashe, harina na tukaza ngo yahwereye, harina na tabakavuga uwundi. Mugabo Yesu nta uramusubirira, Yesu ntazosubirirwa. Haleluya. Bamwemeye canke bamuhakane, Yesu ntazosubirirwa. Mu minsi iri imbere irenganye, iminsi irenganye gatoya, ariko haraciye igihe, hari nko mu 2001 canke na 2, hari umukuru mu gisirikare, sinovuga ko yangana, yari yabuze umwana, barantuma nk'umuvuga butumwa kuja kumushingura, ko yari mukiriso wo mu Kanyosha mu Kibenga. Duhurira n'umuntu umwe, sinovuga izina ryiwe, ariko yari umuntu munini mu vy'igisirikare, yari umugenerali. Aca arambaza, twariko dukarabira kuri
mese ry'aba officier mande yo kumuha ngo wowe nguvuye kuko barabanye hasanze batanzi mugobo bari bazinanye igaje abantu baramenyana abadandaza barazinanye abanyeshuri barazinanye abasirikare bakuru hajya barazinanye ngujuvahe jewe ndi umukozi w'Imana nguri pasitori ndoya ngo none uri giki ndahora umuntu yarahagarikiye urubanza yari umusirikare muri protokole mu rusengero acambira ngo mwari ngo ndagusenge ntoya je ntumbe gusenga rabundi asenga muri mu protokole cyoze kumva gusa mvuga ijambo hanyuma rero arasenga barampa kuvuga ijambo ry'Imana kandi nta majambo menshi navuze amajambo ari mu butumwa bwa Mariko kuri babagore wa mugore baguma barongora baca bapfa abavukana hamwe navuga ntirumona ko tungana mwene uko ntimiduga ngiragerekera ngaho ni myinshi umwe yazanye babiri batatu ntabavuga ngo none ngo mwizuka ry'abagororotsa azoba mukande abantu urumva iyo bagwaye hano kurongora no kurongogwa ivyo mwijuru ntibabibona aho tuzozukira ukamenga nto bazozuka barondera abagore babo eka nitwazuka ahize imwe zacu nibazegeranye Imana izegeranije no mu modoka rimwe ntiyo kuzura mugabo ziragize imodoka kubera ya magufa dufise n'izi nyama n'iyi mitwe aravyumviriza acarambwira ngo urumva ngo kandi hariya mukibenga ndafise yo madamu kandi nayo ndamuzi canamubwira ndi ko mfise yo mudamu n'ujya mukobwa ntagize uzoza na wewe ati nukuri je sinzoza mugabo suku vyanka atereka cy'abantu twiganye bontwenga ati je nize mu Burusiya ati mu Burusiya rero hari ikigo batwigisha kivuga ko atamani baho ati mugabo umunsi umwigisha wacu ati umuravyo uragira mwene uko ati imvura igirigwe ati umuturagaro ngo pa ati twumva ngo yo ngo mana yanje we ati tuba turamufashe uwatubwiye ko atamana iriho iyo uhamagaye nayo ni yahe ngo kirya n'ikigwa muzocishura kunyana kibigishije je ndazi ko Imana ibaho hanyuma rero acarambwira ati jewe noje mugabo nje harya hantu sindigwa ndahavuga duhurira na bose twiganye ntibazombaze ngo waroyehe mugabo hariya mu kibenga hari ntihagira ikizungu ngira muntu yopfumaza kumi ati umudamu ndaramubwiye pfumuza ku misiyoni kundahangwa niho hari abantu nyabantu atavuga ngo ya ngo je nashimye hari ngo sango ndumvise ngo amajambo yanabara yaronka nco gituma bagomye baza ngo ndangorane uni bose duhurira aho baganduka asanga nanje ndimwo ngo mbega tuzokama duhurira aho babuza abantu niko yambajije none ko base ko duhurira mu rusengero tuzohurira hambanza ngwe na wewe ubu sinzi iyo bigeze ntiduherukanye urumva ibi bintu vy'Imana biragoye neko ndavuga agakiza ku mpera y'isi Imana yamutumye nabo ku mpera y'isi dupfukame niwe pfukamigwa kuko mu Baheburayo 13:8 bavuga ngo Yesu ko yarari uko yarareje uyu munsi ni kwari kandi kwazogira gute nukuri mwene datambabarire seti ndamubasha kuko numubanyi wanje we kumwe warure ni kukiri ngwe kai mweho bamwe ko maze kugira amaprise ku matama nka jewe niko mwari muri yo ni Yesu gusa uko yarari umurundi yavuze ngo ntarirenga rikimeze gute ricaka aho uzoturura nuko utazoturura ukegerana none ko bigoye ako buhoro buhoro uziyegeranya
basanga wiyegeranije nawe buhoro buhoro, kuko bavuze ngo umuntu akiza ubuto arasuhuzwa. Umviriza tubave tuje guheza, niko ndavuga kuri uku Yesu camuzanye kwegeranya hagati, imigendana hagati y'umuntu n'Imana, kumwegereza hagati. Rya jambo twabona muri Yesaya mu gice ca 9 riragaruka hano mu rugo 5 sindawumara, kandi uwo muntu azoba amahoro yacu. Haleluya! Amahoro atangwa na Yesu ntagira akagero, ntashira, yamahumuriza abayafise, nutayata ntaho yakugwako. Azoba amahoro yacu, nta mahoro yo mu mutima dushobora gushikira Yesu avuyemwo. Haraho birivuga ngo isi buza amahoro. Mbega bavuze ngo isi buza amahoro, biba ari biki? Isi ibuza amahoro, ngo isi yugarijwe n'amakuba, w'Abanyarwanda bahava barengana 94 bararirimbe ngo isi yuzuye mubabaro, yuzuye amarushwa, yugarijwe n'ingorane, ngo isi buza amahoro. Isi ro habuzenze ariko Yesaya yavuze. Mbega ni isi duhagazeko ni iki? N'abantu iyi isi irahamangiye, mugabo abantu babuza amahoro, isi baba ngo isi irabuza amahoro. Kubera iki? Ega abantu babuza amahoro, ibiti biricigwa, imisozi iraturirwa, inzu zirasamburwa, suko none imirimo irarandurwa, ibitungwa biricwa, kuko isi yabuza amahoro. Ayo mahoro abura mu bantu, bagaca bagira ivyamwa vy'ubukoko. Nico gituma ngo isi irabuza amahoro, amaraso agaseseka mu bantu. Ivyo n'amahoro yo mu mutima bayabuze, ariko Yesu niwe mahoro yacu. Yesu ni waduha amahoro. Yesu nashimwe. Nagomba turangize rero tuvuga ngo Yesu yaje gusubiza hamwe umuntu n'Imana, akura abantu mu ruhagarara akabaha amahoro. Birashoboka ukaba ufise uruhagarara rw'ivyakugoye, k'ivyagukomerekeje, vyagutandukanije n'Imana. Hari ivy'Imana yakubujije urabikora kandi ivyo urabizi. Hari ivyo Imana yagutegetse gukora urabireka kandi ivyo urabizi. Vyace bizana amagorwa yo mu mutima, utakaza amahoro, ntacu utakoze. Bamwe hano bagerageza ati ngira ngo notanga amahera, ngira notanga bino bikorwa, ngira noha abantu, ngira no kwambika, ngira niho vyoca bigenda. Oya, inzira siyo. Inzira ya mbere nugusubira kuri uyu mwami w'amahoro, mukiyuzuza nawe. Jewe ivyanje ndabizi, ivyanje vyarangoye, waraje biva ngo yaraje. Haleluya! Erega yaraje. None siko Bibiliya ivuga, naho nari nariretse kubera ndiko ndaraba amasaha ko ariko aragenda, nari nariretse ariko numva no narivuga. Yaraje. Nahejeje uwuzaze kabiri Abanyefeso, ndiko ndasoma ndengana 17. Yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure kandi abari hafi nabo ababwira amahoro. Ubutumwa bwiza bw'amahoro. Abantu bari kure bari twebwe, abari hafi bari Abayuda, bari Abisirayeli, ariko abo bantu bose bari bakeneye ubutumwa bw'amahoro, kugira amahoro yo mu mutima atakintu gishobora kuyasubirira. Yaraje ajazana amahoro yo guhuza umuntu n'Imana, atari bikoko bibazwe, ari we yemeye kubagwa agatanga amaraso yiwe. Yaraje. Mbariri wo mwicari nguterega. Yaraje. Haleluya! Yaraje azazanya amahoro. Yaraje azanira abantu amahoro. Wewe watakaje amahoro, wewe ibintu vyagoye, ngwino bagusengera Imana igusubiza amahoro yo mu mutima. Turabahaye ikaze rero.